Tuti mwese muriko muradukurikira turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuza kubashikana neza na neza mu ntara ya Kirundo ahabereye uruganda rw'inyigisho zijanye no kunagura igiterwa c'ikawa hamwe n'igiterwa c'ivoka. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bubicishije mu gisata cabwo kijejwe iterambere rusangi no kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Twamenyesha ko izo nyigisho zatanzwe ikiringo c'imisi 2 aho ku munsi wa mbere ibigishije ibijanye n'ivyo biterwa bibiri, icikawa hamwe n'igiterwa c'ivoka. Bukeye bwaho baciye baja ku rubuga kugira bashire mu ngiro ivyo bari baraye bize, aho basanze harategekanijwe amatuta y'ikawa hamwe n'ayivoka kugira babereke neza uko ivyo biterwa bitegurwa uhereye bikiri mu matuta gushika bije guterwa mu mirima vyateguriwe, n'ingene bobikurikirana kugira bizotange umwimbu ushimishije. Mwomenya ko izo nyigisho rero zashikirijwe ba musitanteri bose b'amakomine agize intara ya Kirundo, abajejwe gukurikirana indimo bo mu makomine yose agize iyo ntara, hamwe n'abajejwe gukurikirana amakoperative ku rwego rw'amakomine, kugira ngo baje guhimiriza abo barongoye kugira bijukire uburimwi bw'ivyo biterwa vy'ikawa n'ivoka. Lizette Nindorera arongoye igisata kijeje iterambere rusangi no kwegereza ubutegetsi abene gihugu ngo bashimye guhamagarira amakoperative n'abahurikiyemwo kunagura igiterwa c'ikawa n'ivoka no kubikurikirana neza kugira bibiterwa njabuka amazi. Egome nkuko mubizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, nitwe duhora dufatiye iya mbere mu gushira imigambi ya leta mu ngiro. Rero kwiki gihe c'ukwezi kwa11 aho imvura yatasuye, twashimye yuko twoza guhamagarira amakoperative n'abayahurikiyemwo kurima gusubira kunagura igiterwa c'ikawa hamwe n'ivoka, kubihurumbira bakabigira ibiterwa vy'injabuka amazi nkuko leta yabitubwiye, kandi ibiterwa bigurishwa amafaranga y'agaciro, mbere n'amafaranga yo ngaha anye akaboneka ari menshi avuye n'ivyo biterwa, nkuko leta imaze imisi iduhimiriza ati nimutere amavoka ku bwinshi, hama mugwize n'ikawa ku bwinshi kugira ngo bigire akanovera kandi bisubire bigwizwe n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mwabibonye twatumiye ba musitanteri, dutumira abajejwe indimo bo mu makomine yose agize intara ya Kirundo, twongera dutumira abajejwe amakoperative abo bitwa coordinateur de coopérative ku rwego rw'amakomine. Abo onye nibo duhora dutuma iyo dukeneye yuko imigambi dufise n'ivyo turiko turarangura bishikira abene gihugu. Rero ni mwiyo ntumbero arabo twatumiye kugira ngo baje guhimiriza abo bajejwe n'abo barongoye, abo basanzwe bakorana mu mirimo yabo ya misi yose bahurikiye mu makoperative, bagende babereke ingene ivyo biterwa bibiri vy'ikawa n'ivoka bitegurwa, ingene birimirirwa, n'ingene bibungwabungwa, n'ingene bigwizwa, n'ingene bo bitegura kugira ngo bize bishogwe bifise akanovera. Kwibande ku giterwa c'ikawa kandi n'ivoka n'akamo ka leta. Iyo leta ivuze kabiri twumva rimwe, hama tukagenda tugakora mu vyo tujejwe, ivyo dushoboye kugira ngo dushire mu ngiro ivyo leta yadutegetse, ivyo leta yateye akamo ngo bikogwe mu gihugu cacu c'u Burundi.
Igiterwa c'ikawa rero kera cari cinshi cane, twakuze tubona hirya no hino hari ibipimo vy'amakawa, ariko ubu usanga bariko baraharima ibindi biterwa, wababaza ukumva ngo ntihamera, ntihakunda, ntikikura neza, canke ngo ntituronke iyo tuyishora, canke ngo bayitugurira make. Leta rero kubona yaragifashe mu minwe iti ni muyirime, musubire muyirime ari nyinshi, hama tuzobereka ingene tuyishora ku giciro ciza kandi gitubutse, nico catumye dufata ivyo biterwa tugasubira kuvyigisha. N'amavoka mu mazi imisi mubibona arashorwa hanze, kandi ugasanga arazanye amafaranga y'agaciro, kandi ari igiterwa twari twabonye umengo kirimeza inyuma y'urugo. Ubu rero turiko turahimiriza yuko bogitera nka kurya batera icayi, canke bagatera agahawa, canke ipampa nk'ibiterwa njabukamazi, navyo bisubire bigira akanovera nk'ibiterwa njabukamazi kandi vyimburwe ku bwinshi. Aratubwira kandi n'icatumye bashira imbere inyigisho zijanye n'ivyo biterwa vy'amavoka hamwe n'ikawa. Uburundi buragutse, ni ukuvuga ntitugiye kubabuza ngo reka kurima ibiterwa mbumbarugo, oya. Nico gituma twabahamagaye na ba musitanteri bari ngaha, nk'abahurikiye mu makoperative. Abasitanteri twabahamagariye ko bazobaronsa amatongo bagenda gushiramwo ayo mapepiniere, hama nabone barabe bapime icatsi n'ururo, mbega ndaharimye ibi canke biriya. Twabibigishije, twamye turabikompara tubishira ku munzani, ati mbega ndimye hegitari yibi, uwundi akaba yarimye ihegitari y'ivoka, ni hehe hanzanira amafaranga gusumba. Ivyo rero ntibituma imbumbarugo bayiheba, ahubwo bo nyene urabereka akamaro ka kimwe n'ikindi, hama bakarima ico babona kibazanira amafaranga gusumba, bagashobora gusuma ivyo bindi bari bakeneye, hama na leta ikabasahiriza mu matongo ya leta, bakabahereza amatongo bazobirimwamwo, bazoshiramwo ayo mapepiniere canke iyo mirima, ivyo bipimo vy'ikawa n'ivoka. Mu vyigwa twakurikiranye turiko turagira ama recherche y'ivyo tuzobigisha, hariho ibihugu bisigaye vyita ivoka or verte, hama n'ibindi biyita ngo ni pétrole vert. Rero kubera twabibasiguriye vyimbitse, bahumutse amaso, barabona akamaro k'ivoka, barabona akamaro k'ikawa. Ikawa y'u Burundi niyo isigaye ari umwambiro y'ikawa yindi yo kwisi, naho tuba tubahaye quantité ntoya gusa, baca baja kwambira ya kawa yindi yo mu makungu itagira akanovera. Rero mu gihe boyihurumbira, izogenda ku rugero rushimishije gose, ironka agaciro, kuko izomenyekana yuko hariho ikawa kandi nyinshi ikwiye mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwomenya ko abariko barakurikirana izo nyigisho twashoboye kuganira bose bashima ati izi nyigisho zije hageze kandi zigiye kutugirira akamaro, haba twebwe nabo tujejwe. Gifashe gute? Nakoze twashoboye kwigishwa ikijanye no kurima igiterwa cy'ivoka, hanyuma turasubira turigishwa ikijanye no kurima igiterwa cy'ikawa. Twebwe rero twarashimye cyane izi nyigisho, kuko twarashoboye gutahura cyane kuva mu ntango ukuntu umuntu ashobora gutegura igiterwa cy'ivoka, akagitera, akagikurikirana gushikaho ageraho ashora. Twarakurikiranye kandi n'ukuntu ushobora gutangura guhumbika ikawa, hanyuma hakageraho gishira mu bugwingwiri, hakageraho utangura kuzibonda, ukagera igihe uzikurikirana ugenda urashira ko mwavu kugira ngo havemo nk'umuvyaro mwiza uzogera igihe ukavamo umwimbu. Rero izi nyigisho twarazishimye cyane kuko turabona neza ko tubikuyemo inyungu nyinshi. Tugiye twebwe aho duherereye mu makoperative dusanzwe turongoye, tugiye na twebwe tubigishe, tubereke impinduka ziriko ziraba
kugira ngo dushobore gutera imbere gusumbya ko byari bimeze muri iki gihe. Yego cyane ibyo biterwa byari bisanzwe biriyo, mugabo mfatiye nko ku giterwa cy'ivoka ubona ko hari hasanzwe hari amavoka asanzwe abantu batera uko nyene canke ikibuto aho bagisanze cimejeje bakazoza baracamura uko nyene. Ariko rero ubu kuva igihe tumenyeye yuko hariho igiterwa kiza kiho kiraza kivoka bitwa ruhere, kizotuma haza amafaranga y'amadovize, kigatuma abantu biteza imbere mbere n'igihugu kikatera imbere gusumbya. Abantu babyijukiye cyane, bariko barafashanya n'intwari bafasha, ubu bariko barayatera amavoka ku bwinshi, bongera bakurikirana kugira ngo nabo bagwize cya giterwa kizozana amadovize bise ngo ni voka rya ruhere. Ikijanye n'ikawa naryo abantu bari baradebukiwe gake gake kujanye n'igiterwa cy'ikawa, mugabo ubu kubera twamaze kubona ko turiko turakurikira imbona kazoza igihugu cyashize imbere ku mwaka wa 2040 aho igihugu coba cifashe mu mwaka wa 2060 igihugu kizoba giteye imbere. Abantu bamaze gukura hasi babonye yuko ari byiza cyane ko bakurikirana umugambi wo gutera amavoka ku bwinshi hamwe no gusubira kunagura ikawa, kuko hariho abari batangwe kuzifata nabi bamaze kubona umenga ntibatahura neza nyene umugambi wabo bikora. Mugabo ubu turabona neza ko bavyijukiye rwose, no mu makoperative nyene ku mutumba turafiseho amakoperative ariko arabyitabira cyane rwose, mbere bagwiza n'imivyaro ku bwinshi, na cyane cyane yuko usanga umwene gihugu wese hariho imivyaro ategekanyije gutera kugira ngo yiteze imbere nawe nyene n'igihugu cyongere kironkere hakorera. Mu ntumbero yo kugira ngo amashirahamwe ashobore kwiteza imbere, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ryari ryateguye inyigisho zijanye n'igiterwa cyo kurima ikawa n'amavoka. Muraze ko bisa nkaho nk'akarorero ikawa abantu benshi baradebukiye kuyitera, novuga nka relance y'ico giterwa, kuko benshi kubera akarusho bakuramwo mu myaka iheze ico giterwa babona umengo ntaco kibamariye. Ariko twibutse yuko ari ico giterwa gishobora kuzana amadovize mu gihugu hamwe n'ibindi. Ico giterwa c'ikawa leta rero yari yifuje yuko cosubira kunagurwa duhereye nko mu makoperative, ko mu makoperative murazi ko ariko amakoperative agizwe n'ingo zitandukanye. Muri ico gihe rero inyigisho nizaca mu makoperative, izi twaronse zo kurima amavoka n'ikawa birashobora gufasha mu iterambere ry'amakoperative no mu iterambere ry'abene gihugu muri rusange. Akamaro ni kenshi cyane gose. Bwa mbere na mbere mu myaka iheze twebwe twabona yuko ivoka batazirima zimeza, ngira ngo turavye nko kuvyerekeranye no gufungura neza, ivoka nk'abavyize nk'abahinga mu vyerekeranye no gufungura neza baratubwira yuko ivoka rifise akamaro nko ku mubiri mu vyerekeranye no gufungura neza, umuntu akagira kabiri keza, umwana yari yakakavoka agakura neza, ugasanga kenshi na kenshi umubiri urayagayaga. Barashobora no kurihinguramwo amavuta, bagahinguramwo ibindi bintu ngira ngo twaba tutaramenya ngaha mu Burundi. Gutyo ryavoka rirafise akamaro cyane, kuko turavye ukungene nkanje mperere mu ntara ya Ngozi, hariho nk'ahantu kuri station kwa Karufani burindwi usanga bapanzeho amabake yuzuyemwo amavoka bajanye hanze. Urumva rero muri ico gihe amadovize twirirwa turarimba ko yabuze, nitwayagwiza ku bwinshi y'amavoka izogira iki, izoshobora kutuzanira y'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Dufatanyije n'abajejwe intwaro mu makomine no mu ntara tuzogerageza. Ego bizogorana gatoyi kuko hariho benshi nko mu kibano iyo umubwiye ikawa
yumva yuko ari igihombo agiye guteza imbere babakomerisa banini banini bo bayigura bakayishora mu makungu. Ariko twihweje yuko bashobora kwiga bakamenya ukungene boja kuyishora mu makungu, leta ikabibafashamwo, twizeye dufite icyizere yuko izi nyigisho zishobora kubashimisha bakongera bakabona akanovera k'amafaranga ava mu ikawa, amafaranga ava mu ivoka. Turavye nk'uyu munsi ivoka rimwe rigura amafaranga hagati y'500 n'igihumbi. Urumva ko abene gihugu nk'icerekeranye n'ivoka bashobora kubinezerererwa n'ikawa nyene, kuko nibaba bahurikiye mu makoperative yabo, amakoperative yabo agakubera cyane, arashobora yo nyene afashijwe na leta kuzokwironderera isoko ku rwego mpuzamakungu. Musitanteri wa komine Ntega ngo bagiye guhimiriza abene gihugu barongoye kugira ngo bijukire kurima ivyo biterwa vy'ikawa n'ivoka. Cyane sagaseseshwa rumuri igiterwa c'ikawa byaragaragaye mu miseze yuko abene gihugu bariko baramera nk'abagiheba, eka mbere abatari bake ugasanga barabagiyemwo no kubitemagura bakabitemagura, ariko hariho n'abandi bagumye babibungabunga, kandi kubabibungabunza no musi nakarusho. Uravye amafaranga ikiro c'ikawa cariko mu myaka iheze, biragaragara yuko no musi harimo akarusho. None rero ca dufatira kwaho karusho nyene ho leta yagwirije amafaranga ku kiro c'ikawa, ca dufatira kwaho karusho nyene kugira ngo duce duhimiriza bene gihugu abari barigeze ibipimo vy'ikawa bakaba barabitemye ko basubira kurondera kandi ahandi bongera gutera ibiti bushasha by'ikawa. Kandi turiko turahimiriza kugira ngo igiterwa c'ikawa congere kimere nkuko cari kera, kuko murazi ko kituzana amafaranga menshi, amadevize mu gihugu yo guteza imbere leta y'u Burundi by'umwihariko ikamere n'abene gihugu muri rusange. None rero ibyo tugiye gukora nuko tugiye guhimiriza abene gihugu mu manama atandukanye iyo twagendeye abene gihugu, kongera kubereka akamaro ko kongera kugarukana igiterwa c'ikawa karingira akamaro ku muryango no ku gihugu mu ntumbero yo kwiteza imbere, gutyo yambana kazoza yuko muri 2040 igihugu cacu cyo bacifashe, muri 2060 kiba igihugu gitera imbere, gutyo iyo mbona kazoza dushobore kuyishikako, kuko nkuko twama tubihimiriza bene gihugu kugira ngo tuze tuyishikeko bizohera hari yanyene mu ngo n'imiryango. Gukora ibikorwa byo kwiteza imbere mu miryango harimwo ko kongera kugarukana iterambere ry'igiterwa c'ikawa n'iterambere ry'amavoka ariko ridimizo no musi bize bihere ngaho abene gihugu baronka amafaranga, ingo n'imiryango bitera imbere, gutyo ibyo nitwabishikako yambona kazoza no y'igihugu tuzoshobora kwishikako. Tukaba tugiye guhimiriza abo turongoye kugira ngo bijukire kurima ivyo biterwa vy'ikawa n'ivoka kugira ngo igihugu cacu kihatorera koyoko, eka ndetse n'abene gihugu muri rusangi, kuko ngo bagiye kuronka amafaranga mva makungu. Twebwe cyo turiko turahimiriza abene gihugu turongoye hakuru nukumvira ivyo leta y'u Burundi iri kwirasaba ko twokora, kandi turabona neza bariko barabitegera kuko benshi muri bo baramaze gutera ibiterwa bitari bike vy'ivoka. Ejo bundi baheruka no gutera ikawa, bamwe ubuzi ko ziranaga neza, kandi murabona ko nubundi turiko turagwiza izindi kawa mu mapetipeniere. Hirya y'ejo nubundi tuzohava dusubira gutera kandi kugira tubaneye tugwiza. Icyo dusaba rero leta nayo nuko yo tuba hafi badufasha cyane gukurikirana ducishije mu majeje intwaro, ko murazi yuko ari igihe ushobora gusanga mu gihugu hari abashaka kugira sinda bibazo. Misho gihe rero leta idufashije igakurikirana nayo icishije mu majeje intwaro, ikongera kandi igatanga n'uburyo aho bikenewe. Hariho igiterwa cy'ikawa urabona ko gikenera umwavu, murabona umwavu igiciro uriko bishobotse bagafasha kugira ngo umwavu uzoguma uboneka ari mwinshi, hanyuma binadufashe ko n'igiciro bikunze kikagabanuka. Byoba byiza cyane kugira ngo abene gihugu babikore atamwidodombo,
kandi bizokorwa kuko turabona neza biriko biragenda neza. Akampono batera sakandi ikakandi nyene bibuke yuko turi mu ntumbero yo kugera leta y'u Burundi yemeje yuko ko igihugu cacu cy'u Burundi mu mwaka wa 2040 cyo bari igihugu cifashe kwifata sukundi ni mu gihe wari we wese azoba afise amafaranga ashobora gufungura zavoka tukazifungura tukangera tugasagurira isoko ya soko rikaduhaye twadufaranga zakawa tukazishora nazo nyene ziravamwo ibintu by'agaciro hanyuma navyo bikagira iki bamaze kubihingura biratuzanira navyo nyene amafaranga. Nibaza ko kuri ubwo amakoperative n'amashirahamwe yo kwiteza imbere bo kwijukira cyane gose kuko turi mu iterambere turi mu rindi w'iterambere yo gusiganwa no himiriza abajejwe amakoperative kunagura ico gitegwa cikawa no kurima ico gitegwa c'amavoka babandi bayahurikiyemo nabo no kungozi wabo umwe wese n'imiburiburi agateraho imivyaro 5 yivoka bakongera bakanagura bya bipimo vy'ikawa bari barahevye niko kamono batera kuko ivyo byose bizotuzanira y'amafaranga kandi twongere dufungure. Murakoze. Lizette Nindorera arongoye igisata kijeje iterambere rusangi no kwegereza ubutegetsi abene gihugu akaba yasozereye atera kamo abene gihugu kwijukira nyabuna igiterwa cikawa nivoka kuko ngo bwiye kuzobamara inzara kandi bikabavuna ubukene. Akamo ni kakandi nibahurumbira igiterwa cikawa bahurumbire icamwa civoka kuko biramara inzara kandi bikavuna ubukene. Nabone muri rusangi nibo ahanini tuba turiko turabwira naho tuba twatumiye ko amakoperative nabone nuko kurugo umumwe wese nagire igiterwa civoka imivyaro tuzoyitanga ejo kugira ngo n'imiburiburi kurugo iwawe ufise ibiti 5 kera vyarimeza ariko ubu utwaberetse ingene birimigwa ico bitale norme yingene babitera ingene babisasira ingene babifumbira babishiraho kandi twasanze ari gitegwa cera n'ingoga mu misiza tuzobone yuko ivoka ryagwiriye ahantu hose kandi n'ibipimo vy'ikawa vyasubiriye kugwira mu Burundi bwose. Muri ico gihe uwo mwene gihugu azoba ari kararonka ico afungura ari kararonka n'amafaranga ku mufuko duheze twinjire mu Burundi gisununuye mu 2040 no buteye imbere mu 2026 mu bihumbi 2060 Uburundi bwifashe mu bihumbi 2040 Uburundi buteye imbere mu bihumbi 2060. Inshuti mwese mwariko murakurikira kino kiganiro tera imbere aha niho tugisozerereye naho butaha murakoze. Yemwe murazi Uburundi chibare chacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu babagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose ingungamahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu uba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge